Sheri. Ndabona ko atari sawa. Sawa cy'ubuzima gusora kakiro yaho atari sawa. Abona kintu kwamisha. Shaka ndashaka kwishana mu matwi. Ndabona ko ari ikintu ndashaka kumbwira. Jendi bom, di bol. Urese? Kabisa. Uzashirwa ahimbiye nyoko. Mpoteka. Biza Kila msiku nganda ya kwenda. Nazigande washika. Bishasha nukundi sawa shimana. Sina. Abashe. Sichiwe. Shungara nyaga. Nana ko bose twamarande tukamubura. Shikaho tutaziya. Nabo tuba turakura, tuba turasaza. Abandi bari gusana hafi uvuga ko akiri ubwenge atari Moses. Nta kuntu woza urajyana Moses ukajya umwereka ibintu byawe, umwereka imihora yawe yose kugira ngo nyine ko umuntu ntabitegura nk'uwo dushobora kuba tutakihari ejo mbwa ibintu bikagira ubikurikirana. Nta kibazo icyo cyumvise nyine icyo yamubwiye Moses azoba ari ngaho aratajya ku ishuri twaja Urakoze shusho. Nshaka kukumbira. sawa Mbona umusoro ujya gukata. oya nasine kamuhera Tugande shusho. shusho inahamagara umwana dufungura Angel. Wima. Wadufungure. reba tari kwa zone imubwira kazi yuko yishinga amatelefone tamubwiye neza Angel. Angel bwana guhamagariye mu buryo butari nziza. N'amatsina kuzi. Ndaje gufungura. Ndamusanga igana bahaye yashaka. Mariya none ko nzi taravanga. Nina kitu ndio kwamba namna ndio sana ngoma sahihi. Ndio msaidia na kwa. Okay. ugarutse nyine Nafungura. kubera Sinzi. nta kibazo rero dufungura
injira haruguruye. Bos karahari. Oya si hari. Yagiye garage. Sinzi ya. Niyaje mubwire ko namye kumurongera. Sawa. Sawa rero. Snowball sawa cyane cyane. Kweli kuragwara. Oya singwara. Usikize abana wana tumeze neza. Sawa. Sikibazo cyane bacyandeye. Mbwira none. Mbwira numve ko nagufasha. Umaze cyane byawe mutwe dukunda. Sinigeze kubikubwira. Sinabyumva na gato byandenze. Shusho none n'ubu ntimuramutora. Ubu wabite ntituramutora. Ntibigiye kugenda guteshura. Cyane ko sinzi ko ndabikubwiye nk'inshuti yanjye urebe ikintu wamfasha gute ndaremerewe cyane ko uretse rero igihe ikintu nagufasha nagufasha kumurondera kandi ati twamutora kuko nta yindi solution mbona. uwakoze cyane ahubwo byiza ndaza kukurungikira pica yiwe kuri WhatsApp basi uzurambariza abantu ko tumubona. Shanje nzogufasha Frank kuko ndumva nanjye ndababaye kubera ko sinaryoherwa nawe ubabaye. Jewe gikuru mbona no gufasha kumurondera juje tuzomutora nta ngorane. Je ndabizi tuzomutora. Wowe nugume wishiramwe ibintu byo gupanika ndazi tuzomutora. Wowe pause tuzomutora. Woze kundungikira iyo pica hama ndazi ibintu bizogenda neza. Siko reka ndabyizere umumurije ngira bizogenda neza. bizogenda neza. Kandi nasi umumurije
ishusho nakakujya amajambo nako nta nuko nakwakiri oya ntarakimwe hawe sawa mbona rero ndashima okay aba ni byiza cyane kwawe okay mbese mubize gute gutandukana shani tumenyanye neza turenjoyinga umeze wose urabizi natwe ndabizi ndakuzi kuri umunyabirori ndakwizera vraiment today turasuhuka ndecyaye kare ndi gute ya ni byiza cyane ariko ari ikintu ndetse cyo tuvugana ya ni ikibazo cy'umuhungu wanjye ndibaza musi muramuzi ni Bosco nibaza ko ikibazo cya Bosco kizi amakosa yiwe arayazi simbona impamvu bigarutse rero ya amakosa yiwe ndayazi ariko kugeza ku byawe bikwiriye kugenda urabizi icya mbere na mbere umuhungu wawe yarateka neza yarasigaye ari umuhungu wa rumogi yirirwa arahondagura abandi bana ngaha aye amahera akiba ntacyo umuntu yamubikana ngaha aye nyine wumva byari kugenda gute kandi urabizi ko ari abamwirikaniye je simbona impamvu jevde nobijamo ko ntiwamuhoye ubusa nawe wamuhoye amakosa afise ahantu yarasigaye azana n'indaya ngaha aye akiriza aha aye wumva inzu yari yamaze kuyigira iyo urumva mwari abagabo babiri akazana abagore wowe ziba nta jambo naguhaye ndiko mvugana na so hose ndiko mvugana n'abana ariko ubw'ibyo bihezagiza amaso byumvisha amatwi bihezagiza amaso urabona ko no kwitangaza cyo byago Voilà, ni byiza ariko umwanya mutoya hari ikintu kigira kimenyekana karibu sawa egera gatoya Hello? Ya ni sawa ni sawa. Mumeze neza? Turameze neza. Washobora gusimbira hano muhira? Umwanya ungana gute? Ubu nyene nko mu minota mikeyi. Hari utwo nariko ndakora nsa n'uburyohejeje. Umwanya muto cyane ngo ndabishikirize. We bireka ibyo uriko urakora uje.
sawa sawa bosi. Haya, komera. Kururangira. Sawa sawa bosi. So, Murameze neza nawe? wicara gatoya. Byose n'umunsi biraza kugaragara. Ibyo mwakoze byose si ukuvuga ko ntabizi. Ndakubaza, uyu uramuzi cyangwa ntawuzi? Uvuze? Ndongeye gusubiramo, uramuzi ntawuzi? Kenda kwibutsa. Ya, voilà, ntawe ushobora kumenya, ariko ibibaye byose ndabizi. Umunsi wa mbere abantu bigeze gutuma, ndabesha ahunga byose ndabimenye, ariko uyu nawe ngira kabiri uri kuramuhakana. Ndababwiye iby'ino munsi rero biraza gukara. Ya, iby'ino munsi byose biraza kugaragara. Ibi ni uko ndumva sinzi nanjye twabona ko turabona dada bibiki mbwira. Nyabosa byagenze gute? Byabanze kuyanyorera kure. Genda umunzanire.
Papa Bosco. Bwana ndugu yangu. Salama. Ashwari. Karibu cyane. Sawa. Karibu mwana narakurondera narakubuze. Umuhungu wawe. Yeah. Karibu mwicare. Sawa. Moses. Salam. Salam, c'est bon. Karibu mwana narakurondera narakubuze. Parfait. C'est ça. C'est bon. Gabriel. Ah. C'est ça, là. Aliwando heavy. Wapi ile tunda hali? Ni sawa kweli. Mbona mama? Bosco. Karibu Moses. Roma. Ni bon frère. Naye walira huye. Ya, niwaona muziko ilizuka ukuntu ryaka. Ni hatari. Utavuka. Nabujoye. Ndaryohewe cyane kukubona. Nabuze nawe ndabihera. Okay. Mwamubonye? Muranezerewe? Ndibaza ko mwese munezerewe soko. Yego. Ariko ikintu kimwe. Ivi mama Bosco jengera ndakubaze. Ibi byose wabikoreye iki? Si ukuvuga ko ntari ndabizi. Ariko ntari ndabizi. Sinigeze fata abana bawe nabi. Ariko umuhungu wanje Bosco. Urajako. Urabeshera. Byose ntari ndabizi. Haba umukino tweko turakina. Si ukuvuga kuba Mukaso uco ufite umuhungu wanje nabi. Wose wari umukino. Ariko kimukwiriye kumenya. Siko dukwiriye kubaho. Iyo genda kwinjije mu nzu kambera umugore. Ukunde n'ibyo uje usangaho byose. Ariko ucuca gukora ikibi cyo cyose. None hatobaye aba no musi Bosco n'ukuye. Cyane hatobaye umukino tweko turakina byoce bigenda gute. Siko dukwiriye kumera. Ndabashimiye cyane. Imana ibahezagira. Amen. Bosco. Genda burukundo gufata. Ntacyo nagukorera. Nta kintu na kimwe genda bimwe. Amashuri ndabarihira. Abamwe biga muri prive ariko umuhungu wanje kumyicaye ngaha. Kubera ibyo byose mubikora. Nawe Moses n'umuhungu mugenzi wawe mwari gufatikanya mukajya ku mugozi nawe ucuca mwumvira mama wawe. Ibyo bintu ni biki? Siko tuba dukwiriye kubaho. Birambabaza kumva ibintu nk'ibyo. Nkabakunda nkabakora byose ibyo mukeneye. Mama Bosco. Ariko umenye ibyo ukora cyangwa ibyo wakoze ukaba ari ibindi bintu. Imana yobigoye cyane. Imana irengeye byose by'ukuri. Imana ni kubera ari nyimbabazi ku bintu wakoze sinzi, ariko Imana ibashe kugirira imbabazi by'ukuri. Shima yuko ndabimenye kare. Ntubimenye kare ho ndazi umuhungu wanje no musi watakire. Ariko umuryango dukwiriye kujya ku mugozi umwe. Nubaza ama Bosco yari ngaye. Ibyo byose byari ku
genda bazanye kugira mutwibagize ibyarenganya barenganye tubibagire ariko sinzi uko genda nabivuga sinzi uko genda nobigenza kwaza kugira tutahura ariko by'ukuri reka ndababwira dukwiye kujya hamwe ku mugozi umwe ndazi ko mutavuka mu ndimi uyamaze kuza kuba umugore wanje mwebwe muri abana banje Bosco nawe ni umwana wanje kandi akongera akaba umwana wawe akaca aba mukuru wanyu nta byinshi ndavuga ariko ni mubabarigwe ndokoze ikintu ariko kuko twaremwe no kubabarirwa cyangwa hasizweho imbabazi ndabababariye ariko iri kose ntirize risubire n'umunsi n'umwe sindarikeneye mubyumve mwebwe ariho muri inyuma y'iminsi kazotora iyindi hatuwa muzoba mwamaze kubimenya muze mube hafi n'umuhungu wanje Bosco nuko mubaye hafi by'ukuri gutanga imbabazi n'ikintu cyiza ko tuzogenda hose tuzokwame tubabarira aba turabarongora turabashira mu nzu ariko nuko amatwihangaye tukagira umutima wo kwihangana Mom? abasabwa mumbabarire bisa nari nkoze mu kutamenya Bosco ndabisabye mbabarire ibyo nagukoreye byose nari nkwiye kugufata nk'umwana wanje ariko ca mba inyamaswa kuko kumviriza amabwire mabi y'abantu ndasaba mwese nkamurera mumbabarire ariko bisanzwe nkiza ngaye nari naje mfise umutima mwiza ariko impanuro mbi z'abantu nizo zangiye mu matwi casanga ngiye gufata umwana wanje ko nari nkwiye kumufata ndasaba imbabazi buri muntu wese ari ngaha aye nongera nshimira n'umwana wanje Angel impanuro yaduha nubwo tutashobora kuzumva abasaba mumbabarire ntakibazo umva mama kandi ubutekanye urakoze cyane nizere ko n'abandi bose bameze nkanje bakumvira kuko umwana w'umugabo wawe cyangwa umugore wawe bari nk'umwana wawe niwe byashikiye kutamenya murakoze cyane ko mumbabarire so mushobora kwicara ariko nibize bigasubira okay tube umuryango tugire urunani tuje hamwe dukomeze umuryango tugire iterambere urukundo n'ubumwe biboneke mu muryango wacu nitwagumuko ntazo tuzotera intambwe ngo tujye imbere Moses uvyumvireho Bosco nguyu ntuze usubira gukora ibyo wakoze urabavuka ajya guhera umwanya Angel nanje ndongenda gushimira kuri byose wagerageje kumba hafi uraba Bosco hafi Imana iguhezagere
amarira tuyahanagure dutwenge turyoherwe kuko ino munsi n'umunsi mwiza ivyari bibutse twabikemuye. Karibu man. Nta kibazo. Avuye byinshi. Gusa byarahetse man. Mama, sinabyarahetse. Mama, nari kutishimye kandi byarahetse. Bijya twabyibagiye dufata nk'aho bitigeze biba. mwakoze cyane ntabwo nabashimiye ko mwabari nzera ko tugiye kubana neza Cyane rwose. Bosco. Mama Bosco, ndibaza ibyabaye byarabaye. Ubu ni ukubabera umumama mwiza nabo bakubare abana beza, mube mu mahoro kuko muri urugo nta bukene bahavuga byotuma mukora ibintu na biriya bitajyanye n'ubuzima. Je nibaza yuko atakintu kibuze ngaha, aragerageza agaca ku biti n'amabuye kugira ngo umuryango wiwe ugume umeze neza. Ivyo vyabaye rero twese reka tuvyibagire, tubandanye ubuzima twese dukore. Je nivyo mbona vyo. Mama Bosco. Ya, chambere novuga ati reka ndagusaba imbabazi nanje. Twarahuye bamakazi. Kijya gihe nari nshonje. Kumvuze uko nari nshonje. Byabaye ngombwa yuko nemera kuzokorera akazi. Ariko nanje nahoze ndi umusenzi gutya. Sinabaye ngombwa kuba ngikora akazi wantumye. Ahubwo nahisemo kumucungura. Ariko Papa Bosco yababariye ibintu byo kwishimira. Twibagire ivyo twaciyemo ubunye tube bashasha. Burya nanje ntabwo nari umuntu mubi. Kuba naremeye gukorana nawe bwa mbere nabitumwe n'isara. Ariko ubunye nibaza yuko tuzorabana biza. mama nanje ndabashimiye ahubwo ntiwaroke gusaba imbabazi nje nayo gusaba imbabazi ko wowe wakoze icitsa wari gufatanya nanje mu kibi wari kubaye se kibi nkanje. Rero nayo ndasaba imbabazi umuryango wanje nanje sijawe nari nahenzwe n'umuntu kandi uwo muntu amaze kumpenda aca arigira kure iyo ntashobora kumubona. Rero ndabashimiye ko mumbabariye ubu nizere ko ari amahoro twese tugiye kubana neza. Ibyahise byarahise nibaza ko bitazongera kuba ahanje nihanuye. Ndibaza ko bitazongera kuri jewe. Biranyigishije cyane. Nuko murakoze. Ibisigaye bitwenge turyoherwe, ndibaza ko ibintu byageze neza. Turashika muhira. Mauja. Yohirwa washitse muhira. Bosco. Ngira umuryango wawe. Yo!